iri si ijambo gusa rikoreshwa muri miliye y'abantu bakikijwe gusa no mu bapagani rirakoreshwa mu bapfumu iyo umuntu akwatire mu bango ry'ubupfumu acika umuvyeyi wawe w'impwemu bavyumva alors bisongo abapfumu abarozi abantu bose bafite abantu babatiye mu bintu kanaka babita abavyeyi b'impwemu alors naco gituma ubona bo bapfumu igihe cyose ari umuvyeyi wiwe w'impwemu nashaka kuja kumuraba atamushiriye ibimazi nabe bintu ubona biri mu eglise hirya no hino yamaze kuvatikana kandi data wa umuvyeyi wiwe w'impwemu iyo agomba kuja kumuvisita ateza agira ibintu kanaka mushira rero cumva ko uwo muco na namufitaniye na Bibiliya kuko ni umuco directement umatanye n'ingene abapagani bakora. He John sabwe ndazi ko kinisagaro kinsumvye ego ndangira shaho nandikisha wa mwana wanje umviriza rero warise mutware kuri etape école de technologies appliquées aho nayo kwiyandikisha ni ku buntu kandi iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri etape ego hari amasection menshi atandukanye informatique de gestion aho informatique de télécommunication aho informatique de maintenance aho hari kandi na banque et assurance. none John iryo shure etape ribarizwa he Alice tekana ibyiza bya etape novuga sinoheza ego hari sale informatique yikwije kuma mashine nyabwonko aho connexion internet iri ku muvuduko urenze abanyeshuri babiri bazoba bambere muri exeter kuri iryo shure etape ishure etape rizoba rihira kaminuza gushika barangize rifise abigisha babinonosoye mu vyigwa by'ubuhinga ama pratique akogwa ku bwinshi yo giravu buhandangire ishure etape ribarizwa mu Kinama quartier Ruyigi ibarabara rya 25 inomero 26 hefo y'isoko ya Kinama kwipave iruhande y'imbaho. John ndagushimiye ufise icubaza hamagara kuri 68 ubusa 22 amajana 955 canke 76 amajana 268 amajana 923 canke 79 amajana 951 amajana 293. Vyuka TV. Shalom shalom bakunzi ba Vyuka TV, nizere ko mugoye neza aho muri ko muradukurikirana muherereye muri mu kiganiro mutegurirwa na Vyuka TV mukagishikirizwa na jewe Ntira Yves Spiritman. Uno munsi twabazaniye umukozi w'Imana adasanzwe. Hagati aho tuzoza turabazana abakozi Imana batandukanye kugira bishure ku bibazo bimwe bimwe mukeneye kuronkeramwo umuco. Imbere yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro cacu, reka sabe umutumire wacu abidondora. Murakoze cyane Yves. Ego. Cyambere twanze kubashimira kuri ubutumire budasanzwe mudutumiye kuri Vyuka TV. Ego. Ni iteka ridasanzwe kuba turi hano. Majambo make nitwa Pasteur Muhigwa Jackson. Amen. Ego. Ego. Nkuko mwavyumvise yitwa Pasteur Muhigwe Jackson. Musanzwe mukorera ibikorwa vy'Imana hehe? Okay, thank you. Dukorera ibikorwa vy'Imana muri eglise yitwa icongereza cyaradominye life resurrection and the life ico twita kuzuka n'ubugingo. Bwa cyane cyane twadukorera muri department yitwa Kingdom Life School. Tusishure rya Bibiliya. Nigyo kenshi dukoreramo. Ego. Nkuko muri ko muradukurikirana mwumvise ko afise ishuri rya Bibiliya, nizere ko muzoshobora kumushikira. Niyo twaheze ikiganiro ngira aza gutanga inimero ziwe kugira abashaka kumenya byinshi bishoboka bashobore kumurondera kugira bashobore kwiga iryo shuri asanzwe yigisha. Rero nashaka ariko abadukurikirana ubafashe mu gutahura umuvyeyi w'impwemu n'umuvyeyi mu kwizera. Ivyo bintu ko ari bibiri, umuvyeyi w'impwemu n'umuvyeyi mu kwizera, byo bari bimwe canke biratandukanye, hari ubudasa. Murakoze cyane Yves. Nimvira yuko iki ni kibazo nkoramutima kandi gikenewe gutangirwa inyishu canke gutangira umuco. Ego. Kuko musanzwe hari ibintu iyo umuntu atazi hari ibintu usanga agenderamo kubera kutamenya. Mugabo
ugusigura kwigisha kufise intumbero yo kuzana ugutahura mu bantu rero iryo jambo cange iteme washatse ko tuvugana ku bijanye ubudasa cange itandukaniro riri hagati y'umuvyeyi w'impemu n'umuvyeyi mu kwizera ni ikintu gikomeye cyane ni ikintu gikomeye cyane mugabo imbere yuko twokwinjira mu mizi y'iryo jambo bikenera ko tubanza kwitiza amajambo amwe ikigiriki kubera ikigiriki urazi neza ko igihe Bibiliya yandikwa ikirundi na cari gihari igihe Bibiliya yandikwa icongereza na cari gihari n'igifaransa na cari gihari bisoba ngo izi zindi ndimi zose bagiye batraduzamo Bible ni nshasha rero iyo dukeneye kuraba uburemere bw'ijambo canke ukuri kw'ijambo bidusaba ko tuja rimwe na rimwe kuja mu kigiriki cange mu keburayo kurazi ko cange mu nkomoko mpora numva bavuga ntaguciriyemwo ikigiriki igiheburayo none Bibiliya yanditswe mu ndimi zibiri bimeze gute urakoze cyane Bibiliya musanzu yanditswe mu ndimi zishika nga zitatu icambere ikeburayo bisa ngo isezerano rya kera ryose ryanditse mu keburayo muga isezerano rushasha ryanditse mu rurimi rwitwa ikigiriki n'ururimi rwita arameye cari kigiriki kidatomoye wo kuba tovuga hari igifaransa c'abantu batize donc abantu batahize amashuri ngo umuntu aciye ku ntebe y'ishuri hari igifaransa bashobora kuvuga mugabo usanga adashobora kukivuga neza rero ahameye kwari urwo rurimi rwari rw'ikigiriki mugabo ku bantu batari bashoboye kukivuga neza batari bacize mugabo Nouveau Testament cyangwa isezerano rushasha ryose ryanditse mu rurimi rw'ikigiriki nace tuma tuteza kwitiza lohasine cyangwa imizi cyangwa inkomoko y'ijambo kugira ngo dushobore gutanga ukuri kw'iryo jambo ego rero iri jambo d'abord katubanze tuvuga kantu kitwa umuvyeyi w'impemu ico bita le père spirituel OK d'abord ijambo père cyangwa umuvyeyi riva mu ijambo ry'ikigiriki ryitwa patar rero iryo jambo patar bisigura ngo inkomoko cange source cange aho ikintu gikomoka alors rero ijambo patar niryo risigura ijambo umuvyeyi cange ico twita le père spirituel alors rero iri jambo ritezwa gusigurwa kugira ngo abantu birinde kugendera mu makosa amwe kuko iyo umuntu atazi ukuri kw'ikintu kuconona biroroshe okay name ndiko ndavuga akantu gakomeye cyane yuko intango yo kwigisha inyigisho zitarizo ni gushaka kwigisha utariga ndagasubiramo ndazi ko ari umuntu kaza gufasha inkomoko cange intango yo kwigisha inyigisho y'ikinyoma bihera mu gushaka kwigisha na utigishijwe tutarinjira cyane gose bisigura ko umupasiteri wese ateruza kuba yarize effectivement burya ziganwa nazo zarize amashuri urakoze cyane iyo ndiko ndavuga amashuri nahera kandi umuntu aguma yiga alors iyo uvuze ko ngo umupasiteri wese ateza kuba yarize tusha tu specify ivyo yategeza kwiga kuko ivyo twiga byose mu buzima ubuzima uko bumeze bugizwe no kwiga alors ubajije intumwa za Yesu zarize iyo tuvuze zarize hariho amashuri atize ico twita les écoles formelles amashuri yo mwisi mugabo imyaka 3 n'inusu Yesu yamaranye nabo yari yo kubigisha bisa ngo nibize amashuri yo mwisi mugabo bize mu ishuri rya Yesu Kristo bagiye bose ba Petero ba Yakobo bose bigiye kuri Yesu Kristo alors bisirwa ngo ikintu gikomeye mu buzima si gushaka gutanga ndabona gushaka kwakira ico ugiye gutanga rero nico tuma rero mwana macambo nayo bari umupasiteri ari wo wese iyo hatabaye kugira iryo shaka ryo kwiga niyo ntango yo kwigisha ibinyoma canke niyo ntango yo kwigisha inyigisho z'ibinyoma rero nico tuma rero nariko ndavuga aka kantu bica bikenerwa ko umuntu abanza kugira ukuri kw'ico kintu agomba kuvuga kugira ngo gishobore kubaka abantu okay murazi ko intumbero si yindi igituma abantu bakorana mu rusengero nukugira ngo twige hanyuma twiyubake alors rero nushobora kuba kundi muntu nawe utiyubatse rero ukubaka uwundi ni ingaruka y'ingene wewe woba wariyubakitse cange harundi umuntu nawe yagize gute yakubatse mu buzima no kuvuga bahurumbire kwiga ijambo ry'Imana cyane kuko afite ibintu by'Imana mengo umuntu wese abikora ingene avyiyumva kubera mpora numva bavuga ngo amahishurirwa uhishurirwa sima kuje kwishuri none wumva
ayo mashuri bigisha amayishurirwa canke bigisha urakoze cyane yive ico ni kibazo gikomeye cyane alors utazotahura ko mu bisanzwe nahi en fait mpwemu yera ni waduhishurira mugabo mpwemu yera nasho kuguhishurira ibiri hirya y'ubumenyi ufise afatira ku bumenyi ufise kuri ngo ashaka kuguhishurira kandi gwa karorero uri kurasoma ivyete vyanditse mwene data Paulo ni vyete vyanditse mwene data Petero Petero ubwiwe avuga ati arashaka kurekonesa ko hari ibintu Paulo yashaka kuvuga bigoye itahura apana en fait bigoye itahura alors bisongo Paulo bivanye n'ubumenyi yari afise hari amajambo na izaje y'amajambo yakoresha ashobora kuba agoye ku bantu bamwe rero no kuvuga biciye muri kujya kwiga ni uronka amahishuri aha none mumwe yanashaka kuguhishurira uti none imagine utafashe umwanya wo kwiga bibiri aha c'est ça donc yisunga la connaissance ufise kugira ngo ashobore kugufasha no mu bindi imwe alors rero turisha tubona ko iri jambo muvyeyi w'impe diretema ni jambo rikoreshwa ku bijanye n'Imana kuko Imana ni umuvyeyi w'impera okay ugiye muri Matayo igice cya 23 umurongo wa 6 n'umurongo ushika murongo w'icumi Yesu yavuze neza ngo nimukite abo mwisi ngo ni data kuko mufise so umwe wo mwijuru ari we Mana akacavuga ngo nimukite umuntu rabi kuko mufise umwigisha umwe ari we mpemu yera kimwe mu byazanye Yesu yaje kugira ngo ashobore kutumenyesha data imisi yazanye Yesu misapari yo gufa kugira ngo ashobore kutuhishurira se ari we data wacu alors igitandukanya ngaho ko ubukeneza ko Yesu yaje mu gihe cy'abafarisayo kandi iri jambo data ryarakoreshwa na Yesu atarazi alors igihe Yesu yaza rero yasanze abafarisayo bafise iyo attitude kuko haruguru yaho uriko rahasoma urabona ngene ariko yerekana neza ngene abafarisayo bakunda ivyubahiro bakunda intebe z'imbere alors yari kwagomba sefisifya ati bagiye abafarisayo ngere bameze bashaka ko mubita data mugabo Yesu yaratahura neza ko kwitwa data ko atari titre mugabo ari fonction canke responsabilité rero mu byaranga abafarisayo kubera ivyubahiro barashaka kwexisha abantu ko babita abavyeyi b'impemu canke data pour l'honneur canke ico twita icubahiro mugabo Yesu amaze kuza bwa ati oya kuko Yesu yaratahura neza ico twita data wa icarico ntiyashobora kuvuga ati mwite data kandi atazi insiguro yayo nico tumabwira ati ntihakagira umuntu wo mwisi mwita data urabyumva aho nariko aravuga data mu mubiri kuko arasi deja mu mubiri ko umuntu arafise se mugaye yariko aravuga cyane kugira ngo iyo niyo inco cubahiro abantu baha abafarisayo bagiha Imana urabyumva ko abafarisayo baja ku ntebe kugira ngo onere yose niteka ryose bari guha Imana bashore kuribaha rero Yesu bandi maje avuga ati no burya murafise so ari mwijuru uca bavuze so mwijuru cumba ko yariko ara difference data mu mubiri dutanga ikiganiro wavuze ati iryo jambo umuvyeyi umwe mu rirandagaye ku isi yose mu Burundi ka esha yatandukanye ego none uwo muvyeyi umwe mu aho byakomotse ko abantu bita abantu ko ari abavyeyi b'imwemu byakomotse muri abafarisayo canke subuse yuko kuntu candagaye thank you nanzi ko tuza kukavuga ko mu nyuma mugarekareka nicenda kagirwako musazi iyo tuvuze abavyeyi b'impemu iri si jambo gusa rikoreshwa muri miliye y'abantu bakicijwe gusa no mu bapaganira koreshwa mu bapfumu iyo umuntu akwatire mu bango ry'ubupfumu acika umuvyeyi wawe w'impemu uravyumva alors bisongo abapfumu abarozi abantu bose bafite abantu babatiye mu bintu kanaka babita abavyeyi b'impemu alors naco gituma ubona bo bapfumu igihe cyose ari umuvyeyi wiwe w'impemu nashaka kuja kumuraba atamushiriye ibimazi nabe bintu ubona biri mu eglise hirya no hino yamaze kuvatikana kandi data wa muvyeyi wiwe w'impemu iyo agomba kuja kumuvisita ateza agira ibintu kanaka mushira rero cumva ko uwo muco na namufitaniye na Bibiliya kuko ni umuco directement umatanye n'ingene abapagani bakora kuko abapagani iryo jambo ryo ko muvyeyi w'impemu rirakoresha umupfumu abari umuntu effectivement watubwiye ko umupfumu bajya abantu akorera canka afasha baca bitwa abo yatiye mu ibango baca bamwita ko ari umuvyeyi wawe w'impemu
none niwumva ko ujya mu pasiteri nawe ari umuntu bajya aye ariko arafasha bakwiye kuba bana urakoze cyane ndaza kubigarukako Nawe cyane akaba umuvyeyi wabo ndabigarukako reka tuje mu vyanditswe Yohana 1:12 hava ngo abamwakiriye bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana arabise ngo jenga umupasiteri ava ko mba umupasiteri mbanza kuba umwana w'Imana uravyumva alo nimba abamwakiriye Yesu Kristo yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana ucumva ko directement même nous les parcelles tuma turabana b'Imana alo umwana n'umwana uravyumva jenga ubu ndafise abana mu rugo umunsi ujya mwana wanje Yosuma eske ucacika umuvyeyi wage ba petit frère biwe alo igituma je tout simplement nshaka ivyo ndabaha nuko deja nabitangiye birashoboka ko je navuse ubwa mbere ubwa kabiri ubwa mbere hanyuma hari ivyo namenye batazi bisiga ngo ndiko ndafasha abaga petit frère nabo nyene kugira ngo bamenye ivyo namenye alors rero bisiga tout simplement nimba Imana ari umuvyeyi wacu sivyo none abamwakiriye abakiriye Yesu bose yabaye ubasha bwo gucika abana b'Imana bisiga ngo umuntu wese yakiriye Yesu n'umwana w'Imana uravyumva bro alors rero sigure iki bisiga ngo nimba relema umupasiteri nomwita ngo n'umuvyeyi wanje w'imwene bisiga ngo tout simplement ikibazo kica kiba ngiki eske rero Imana iciba nde kuri jewe nimba pasiteri ari umuvyeyi wanje w'imwene Imana icicika iki kuri jewe cicika sogokuru kandi twese turabana b'Imana alors gusa turi mu gihe aho kuri uravyumva abantu musanze turi mu gihe abantu banga ukuri kandi Paulo yarakibwiye Timote ngo bihe bigoye aho abantu bazo kwizivya amatwi nibumve ukuri mugabo bamatanye n'inyigisho zihwanye n'ivyifuzo vyabo alors bise ngo nimba relema twese twakiriye Yesu tuba turabana b'Imana bwa kabiri kurujya murongo watubariye ngo kuko ngo yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana abamwizeye no kuvuga rero Imana niyo muvyeyi wacu w'inkembe kuri bajya bayizeye rero hari undi murongo nagomba kukubaza ko dusanga mu Baheburayo igice caho ca 12 ku murongo w'9 haravuga ngo kandi twari dufise ba data b'imibiri baradukangira natwe tukabubaha none ntizorushiriza cyane kugorokera se w'imwemu tugahoraho thank you ubu se w'imwemu bariko baravuga ngaha ni nuyu yanditse igitabo cy'Abaheburayo cyane thank you musanzwe tugarutse ko ujya murongo wa Yohana 3:6 bisa ngo ikivyawe n'umubiri n'umubiri ikivyawe n'impemu n'impemu bisa ngo iyo ikintu kitavyawe n'umubiri kiba kivyawe n'impemu iyo ikintu kitavyawe n'impemu kiba kivyawe n'umubiri alors rero sura ngo umuntu kuba kuvyagwa n'impemu bisa ngo Imana by nature muri nature Imana akameremere k'Imana Imana ni mpemu usome Yohana 4:23 na 24 avuga ngo Imana ni mpemu alors nimba Imana ari mpemu bisira ngo nature yayo canke akameremere kayo ni mpemu alors ni naco gituma ifata iryo zina cy'umuvyeyi w'impemu nabyumva alors aho rero iyo mwandisi w'Abaheburayo ivyo yariko arandika amajambo kugira ngo yariko arerekana igikangiro c'umuvyeyi ku mwana ingene mu buryo bw'umubiri umuvyeyi arasha gukangira umwana rero no mu buryo bw'impemu nimba tufise umuvyeyi nimba Imana ari umuvyeyi wacu nayo nyene iradukangira none Imana idukangira gute biciye mu jambo ryayo bisa ngo nimba tushobora kumvira abavye mu buryo bw'umubiri ku majambo batubwiye nato abavyawe n'impemu bucya tukiye donc kumvira ijambo ry'umuvyeyi w'imwemu kuko Imana ikoresha ijambo rya mu kudukangira rero ariko aravugwa ngaho si umuvyeyi mu mubiri ariko aravugwa umuvyeyi w'imwemu ari Imana data twese He John sabwe ndazi ko kinisagaro kinsumvye ego ndangira shaho nandikisha wa mwana wanje umviriza rero warise mutware kuri etape Ecole de Technologies Appliquées aho nayo kwiyandikisha ni ku buntu kandi iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuri etape ego hari amasection menshi atandukanye informatique de gestion aho informatique de télécommunication aho informatique de maintenance aho hari kandi na banque et assurance none John iryo shure etape ribarizwa he Alice tekana ibyiza bya etape novuga sinoheza ego hari sale informatique yikwije kuma mashine nyabwongo aho connexion internet iri ku muvuduko urenze abanyeshuri babiri bazoba ba mbere muri exeta kuri iryo shure etape
ishure etape rizoba rihira kaminuza gushika barangize rifise abigisha babinonosoye mu vyigwa vy'ubuhinga amaplatike akorwa ku bwinshi. yo gira vuba handangire. Ishure etape ribarizwa mu Kinama quartier Ruyigi ibarabara rya 25 inomero 26 hepfo y'isoko ya Kinama kwipave iruhande y'imbaho. John ndagushimiye. Ufise icubaza hamagara kuri 68 ubusa 22 amajana 955 canke 76 amajana 268 amajana 923 canke 79 amajana 951 amajana 293. Mu bana banje bato Yohana yarakoresheje amajambo mu cete cya mbere gice cya kabiri. Alo rero ngo iryo ni ijambo bakunda gukoresha bera ntandi oshe gusanga muri Bibiliya bavuga mugabo nga nibashira ko determinezo mugabo Paulo wowe so mga Timote wa mbere nimvira ko ari mu Timote wa mbere igice cya mbere mu wa kabiri havuga ngo Timoteo ndabatumye ko Timoteo umwana wanje mu kwizera vy'ukuri yashira ko ako kajabo umwana wanje mu kwizera vy'ukuri. Ko uvuze ko Paulo bajya yagenda arandikira bijya vyete yagenda arandika yagenda aravuga ngo umwana wanje mu kwizera nkuko yandikiye Timoteyo ya na Tito na Tito none ico cyo kuvuga umuvyeyi w'imwemu ko Paulo bamwe harabavuga ko Paulo yari umuvyeyi w'imwemu wa Tito canke wa Timoteyo canditse cazananye kugira abantu baki nico kibazo cyari tout simplement je numvira ko ari umenye buke mu vyanditse kudatahura ivyanditse kuko umva Paulo hano hose yanditse yara specifia yaravuga ati umwana wanje mu kwizera by'ukuri nyandika ngo umwana wanje w'impe mu by'ukuri uravyumva muri Timote avuga ati ibyo wanyumvanye mu maso byabona byinshi bishikiriza abandi bantu bo kwizera bazoshobora kubishikiriza n'abandi. Paulo agenda ariko ara specifia ako kana je numvira ko abantu bagiye bashira ko ibintu byo kuvuga ngo n'umuvyeyi w'impemu nako kantu niyo mpemu y'abafarisayo yo kudashaka ivyubahiro kugira ngo umuntu ashobora kwikuruba ashobora kugira gute ashobora gufukama imbere yumva ati ni naha handi hava bigabina kugira ngo amavuta yanje ngo akujeko urabyumva mugabo biravye dans la réalité nta mupase n'umwe ashaka kuguha amavuta. None hoba hari intambamye ku bantu bahamagara abarongozi babo ngo abavyeyi ngo umuvyeyi wanje w'umwemu hoba hari intambamye canke hoba hari ingaruka mbi byoba bitera kuri abo babita abavyeyi b'imwemu bari kubita abavyeyi mu kwizera. Urakoze cyane umusanzu urakoze cyane intambamye zirahari okay ikintu cya mbere ukeneza ko Bibiliya ariko rufatiro rw'ivyo twizera nigo rufatiro rw'ivyo twizera nigo rufatiro rw'ivyo twigisha nago rufatiro rw'ivyo twiga. Alo bisiyo ngo Imana duhaye Bibiliya kugira ngo ishobore kuturongora ubuzima bwacu bwose. Alo bisiyo ngo iyo umuntu musanzwe nitukwiye guhita umuntu icatari umuntu tuteza kumwita icimana yamugize kandi hari kibanza ciwanje ngo umupasteur hakani kibanza c'Imana hakani kibanza ca Kristo. Alo bisiyo ngo sindi sanse kuja mu kibanza ca Kristo cange kuja mu kibanza c'Imana. Mbere ko tubwira ibintu bitatu umuvyeyi mu kwizera adufasha canke afasha abareze mu kwizera ni ryari umenya ko uwo muntu ari umuvyeyi mu kwizera kuko hari candiko nasomye ngaha aye mu Bikorino ba mbere igice ca 4 ku karongo ka 14 na ka 15 ego ngo ibyo simbibandikiye kubatetereza ariko ni kubahanura nk'abana banje nkunda kuko naho mufise muri Kristo ababarera ibihumbi 10 ntimufise baso benshi kuko ari jewe nabavyaje ubutumwa bwiza muri Kristo aba umuvyeyi mu kwizera ryari. Urakoze cyane afete twako turavuga ko hari umuvyeyi w'impemu ico cyo twagiciye ku murongo ko ari Imana ubwayo. Alo tugiye rero ku muvyeyi wo mu kwizera urabizi neza ko iyo umuntu musanzwe avuse ubwa kabiri cange avyawe n'Imana acaja mu muryango w'Imana donc deke yinjiye mu muryango w'Imana hari ico twita rero abarezi abaturerera muri uwo muryango w'Imana abaturerera muri uwo muryango w'Imana nibo twita abavyeyi mu kwizera uravyumva rero barumbashate abaryari umuvyeyi wo kwizera abo donc bisa ngo
acika umuvyeyi wo kwizera ryari n'igihe uwo muntu ari we yagufashije gukura ni umuntu akwigisha kugira ngo ushobore gukura mu buryo bw'impemu alors uwo muntu yagufashije kugira ngo ushobore gukura no gushora turaza kukabona petete mu bijya bintu bitatu donc uwo muntu yagufashije gukura no gushobora gushika ku rugezo aho nawe ushobora gushitsa umugambi w'Imana ku buzima bwawe uwo niwo twita umuvyeyi mu kwizera. Ego ko mu rushengero ushobora gusanga hari abapasiteri batatu bane batanu bose rero baravye mu kwizera. Urakoze cyane musanzo mu mategeko burya ishengero rimwe nikwiye kugira abapastori batatu canke bane canke batandatu. Musanzo ishengero ryose riteza kuba ririshere n'umupasiteri umwe. Ego gusa ahandi nco usanga je sinumve ngana shaka ari abandi nabo baramufasha bo bajya abandi umva nabafasha mugabo urumva ko réellement église ishengero rimwe riteza kuba riri umu overseer cyangwa umurongozi ateza kuba umupasiteri umwe. Ego mugabo malgré tout nibo bacha bitanga pasteur principal mugabo na pasteur principal aba muri Bibiliya bavyumva donc bajya abantu musanzwe bajya bateza kurondererwa ahandi nabo bakagira abandi ikindi kibanza yo kwararereramo abandi niko bateza kumera. No kuvuga umuvyeyi mu kwizera niyo agufasha gukura agufasha mu gukura no kugira ngo usho kwidekuvura usho kumenya imbano yawe usho kumenya ico Imana yakuremeye kandi akanagufasha kugufasha kugira ngo ushise umugambi w'Imana kuzima bwawe. Ego nico twita umuvyeyi mu kwizera. Ego navuze bitatu icambere agufasha gukura ikintu cyambere agufasha gukura mu buryo bw'impemu ikigira kabiri yubaka ico twita inyigisho rukristo muri wewe yubaka inyigisho rukristo muri wewe ico bita la doctrine de Christ. Kurazi ko mu buzima rukristo umuntu ni yigisha ivyo yiyumviriye umuntu ni yigisha ivyo yarose umuntu yigisha ivyo yahawe ko parabura ngo ivyo wanyumvanye yabwiye Timotheo ivyo nyumvanye mu maso ivyabona byinshi ubishikiriza abandi bantu bo kwizera bazoshobora kubishikiriza n'abandi. Rero mu buzima rukristo ni twigisha ivyo twarose canke ivyo twiyumviriye ahubwo dutanga ivyo twahawe. Rero usanga umuvyeyi w'impemu kintu cambere agufasha gukura spirit muvyeyi wo kwizera agufasha gukura mu buryo bw'impemu akagufasha kubaka muri wewe inyigisho rukristo canke inyigisho ya Kristo cyo twita la doctrine de Christ. Ikigira gatatu akagufasha donc kwinjira mu ibango agufasha kwinjira mu ibango iki kintu nyamukuru mu kwinjira mu ibango cambere ni kwanza kugira inyigisho kuko urabizi neza ko inyigisho nigo rufatiro rw'ubukristo. Iryo bango uvuze ngo agufasha kwinjira mu ibango ibango rimeze okay bon en fait iyo tuvuze ibango tuma kuvuga swat ibango rihari urazi ko banyefeso kane atongo bamwe yabaye kuba intumwa abandi kuba bungere abandi kuba bavuga butumwa abandi kuba abavugishwa rero ayo yose n'amabango. Rero ngo umuvyeyi w'impemu wo kwizera agufasha gukura kugira ngo usho kudekuvura ibango riri ku buzima bwawe. Nukuvuga rero abo bandi nabo wofasha iki abariko baradukurikirana usanga bavuga ngo pasiteri ugasanga ariko aramuhamagara ngo umuvyeyi w'impemu wo mufasha iki? Bon en fait nico nyene tuko turafasha ngaha ni kwanza arashaka gukoresha iryo jambo kubera kutamenya cange kubera uko yari sanze cyuzuye mu kibano uravyumva nawe akaca rigenderamo akoresheje naho abitahura naho hari ico byo wabyo okay abitase gutahura yuko umuvyeyi w'impemu ni Imana muga kubera ngo bivugwa hose agapfa kukivuga. Okay je nimvira ko ugutahura tuteze gutahura ijambo ry'Imana ntukwiye kugira ugutahura kuri hanze y'ijambo ry'Imana ko kuva mbere na mbere Imana ikirema umuntu Imana ni yashaka ko umuntu amenya ibintu hanze yayo donc Imana yashaka ko umuntu amenya ibintu biciye muri iyo ko Imana niyo soko yo kubaho ku muntu. Alors uwo muntu musanzwe ega ico twita nukwiye kusempatiza umuntu nturi mu kibanza aho umenga tushobora kuhayagiza umuntu canga abantu ikintu tukiva nico tubimana duha ijambo duhaye Bible. Turi mu kibanza cyo guhayagiza umuntu canga abantu turi mu kibanza cyo gushobora gukora ico Imana yavutse uravyumva. Alors uvuze ati buga ngo amuhamagara muvyeyi w'impemu hanyuma akaba atahura ko Imana nawe ari umuvyeyi tusempa numva umuntu avyagwa n'abavyeyi bangahe umuntu avyagwa n'umuvyeyi umwe urashaka kuvyagwa n'umuvyeyi mugabo akakurera bakaba benshi nibyo Paulo yavuze ngaho
yavuze ati nabavyaje ubutumwa bwiza nawe mace muregwa n'abantu benshi donc ntihavyara abantu benshi havyara umuntu umwe mugabo abarezi barashobora kuba benshi kuko kugira ngo umuntu abe icari mu buzima usanga yaraciye mu maboko y'abantu benshi ni ukuvuga uwo muvyeyi mu kwizera nujya ayi afise kujya watubwiye arongoye ishengero afise iyerekwa ry'iryo shengero afise igicapo kanaka aho ariko arajana iryo shengero niwo muvyeyi mu kwizera en fait si nico gusa ko umuntu arashobora kuba afise iyerekwa arongoye ishengero muga atari umuvyeyi wo kwizera ego kwereke birabaho kuko umuvyeyi wo kwizera unyumvirize neza ndagasubiyemo n'umuntu mane majambo nawe nyene yareze kuko nushobora kurera na utareze muga utarere mu vyari byo vyose warerewe mu nyigisho y'ukuri ariryo jambo rya Kristo uravyumva rero umuntu ashaka kuba umuntu ashaka kuba afise shengero ari organisation mugabo relema atari umuvyeyi kuko umuvyeyi uwo muntu ariko ega amashengero yose go sai ariko ararerera abantu mu vy'impemu oya si yose ariko ararerera abantu mu vy'impemu rero kugira ngo umuntu abe umuvyeyi umwemu ni umuntu afise iyo capacité yo kuba mu kwizera ye thank you amashengero yose mandi majama nafise uko kwizera okay ese kugira ngo umuntu abe umuvyeyi mu kwizera urumva ko relema ikintu cambere aba nawe nyene yararerewe mu kwizera arafise nawe nyene wamuretse kugira ngo ashobore kushika hano nashobora kurera abandi alors no umuntu rero agufasha gutereka mu buzima bwawe ivyizegwa ru Kristo uravyumva nico tumwita umuvyeyi mu kwizera ko hari ivyizegwa yateretse muri wewe muga ufise gusa eglise na vision nibirasigura ko relema ko relema umuvyeyi mu kwizera kuvuga bajya barakunda kuvuga ngo ujya amfashije kuvuka ubwa kabiri kwakira Yesu uri wo muvyeyi wanje mu kwizera mu mpemo ngo baba ariko barabesha no musanze urumva umuntu akufashije kuvuka ubwa kabiri akacana kurera uravyumva abacize umuvyeyi wawe mu buryo bw'umubiri mu buryo bw'impemu wavyawe n'Imana ubwo mu buryo bw'umubiri ucuregwa n'uwo muntu yagufashije kuvuka ubwa kabiri mu majambo makeyi canke mu mwanya mutoyi wotubwira abariko baradukurikirana itandukaniro riri hagati umuvyeyi mu kwizera n'umuvyeyi w'impemu umuvyeyi wo mu kwizera akora gutya umuvyeyi w'impemu ariyo Mana watubwiye ikora gutya ni gute no kumva ijwi ry'Imana nimba Imana ivuga kuko muranumva bava ngo Imana iravuga mu majambo make kugira abadukurikirana baronke umuco okay mu majambo make reka mere ng'umuntu aberezima muri aya majambo ikintu ca mbere umuvyeyi w'impemu ni Imana ubwayo kuko Imana mu Gifaransa bavuga ngo il est le père des esprits Imana ni umuvyeyi w'impemu uravyumva alors ico rero ni gisubirwamo nga yeje tweje kuvyagwa n'Imana hari abandi nabavyawe n'Imana imbere yacu biswa ngo ba maîtriser ivyizegwa vyacu abo rero mane macamuje kuvyagwa n'Imana ucuja muri eglise kuko uvuke umuryango w'Imana ishengero kw'isi n'umuryango w'Imana muga uwo muryango w'Imana urafise abantu bari imbere bawurongoye rero abo nico twita pastors cyangwa abungere umungere rero mane macambo n'umuvyeyi donc iyo umuntu aje muri eglise avuse ubwa kabiri biswa ngo acacika umuvyeyi mu kwizera kubera iki agufasha gutahura ukwizera kwawe agufasha gukura mu kwizera canke gukura mu buryo bw'impemu uravyumva alors rero uwo muntu acika umuvyeyi wawe w'impemu gute mu kwizera gute nige yagufashije gutahura d'abord ivyizegwa kigira kabiri yagufashije kumenya inyigisho ru Kristo ikigira gatatu yagufashije gushora kwinjira mu ibango Imana yakuremeye uravyumva alors mugabo ikibazo dufise ni iki abantu benshi hari abantu bita abavyeyi babo b'impemu mugabo atariko babafashije no kuvuka ubwa kabiri atariko babareze no mu buryo bwo mu vyizegwa akamwita umuvyeyi w'impemu kubera yabonye ati urya muntu hari ibintu ariko arakora mu vy'Imana yarakundwa n'abantu benshi cange yegeranije amafaranga menshi rero akaca muhitamwo kugira ngo aza peut-être azoza aramufasha mu tuntu to gusapotinga ministry yiwe ugasanga ivyo ariko arigisha d'abord yita ko ari umuvyeyi wiwe mu kwizera cange w'impemu ivyo yigisha bitandukanye n'ivyo yita umwana wiwe ariko arigisha ucumva ko directement ibintu sivyo kuko igituma nosha kumwita umuvyeyi wanje mu kwizera nigihe hari inyigisho yampaye n'imvugo
uravyumva mani majambo inyigisho yanje iteza kuba isa ni inyigisho abo tufise muri kino gihe benshi suko abo bavyeyi babo bimwemu babahaye ico twita la doctrine inyigisho no aramuviza akamuraba akavuga ati urya muntu no vyita ko ari ngo gusegereza canke kumwisembako ati je ndabona ushaka umbera umuvyeyi w'imwemu kubera d'abord aravye imyaka amaze mu vyo ariko arakora ikigira kabiri aravye uburyo afise kuko akacavuga ati mbera umuvyeyi w'impemu uravyumva mugabo siko bimeze nabo umuvyeyi wawe kubera icaguhaye umuntu aba umuvyeyi wawe kubera nakuvya tout simplement donc umuntu nabo umuvyeyi wawe kubera ngo agusengera no umuntu aba umuvyeyi wawe kubera yakuvyaye uravyumva uca wumva ko abantu benshi bita abavyeyi bimwe mucange mu kwizera usanga ataho bihuriye nivyo bareko barakora mugabo hateza kuba muri ubuzima rukristo ateza kuba isano hagati y'umuvyeyi mu kwizera nawe umwana we mu kwizera ikindi naco cyanyuma umuntu abaye umuvyeyi wawe mu kwizera bisiwa ngo nabo umuvyeyi wawe rimwe gusa bisiwa ngo aguma ari umuvyeyi wawe bisiwa ngo numukoca kuko umuvyeyi numukoca numuraguma gukoca mu vy'impemu gushika nushaka kuvuga ngo ubu ndakuze undikuye mu maboko yiwe nibikunda kuko Timotheo yamye ari umwana wa Paulo mu kwizera naho yarasanzwe ari umuyobozi w'amashengero menshi mugabo yagumye akeneye Paulo hari akantu gakomeye imbere yo kuturangiza ikiganiro none umuvyeyi w'umuhemu twabonye ko uvyawe n'Imana Imana ihindutse umuvyeyi wawe mu buryo bw'imwemu urumva umuvyeyi w'umuhemu uramuhitamwo cyane umuvyeyi mu kwizera nawe uramuhitamwo cyane urakoze cyane kubera ndabona umuvyeyi mu buryo bw'umubiri umuhitamwo arakuvyara we n'umubwira ngo mama mbyara cyangwa papa ngo mubyara none bimeze gute umuvyeyi mu mpemu uramuhitamwo n'umuvyeyi mu kwizera muramuhitamwo urakoze cyane ngico ni kibazo gikomeye cyane c'est une question pertinente ni kibazo gikomeye cyane kuko hari ibintu Imana yaduhaye guhitamo n'ivyo Imana itaduhaye guhitamo uravyumva ngo par exemple wakikivuze umuvyeyi nashaka kumuhitamo igihugu wavukiyemo si wagihisemo uravyumva igitsina cyawe si wagihisemo ibara ry'urukoba rwawe si warihisemo muga hakaba n'ibintu Imana iduhamo kwitamo ngo par exemple amashuri zo kwiga cange wize no wayahisemo igisagara uzobamo umugoro uzotwara no uzobihitamo mugabo hari ibintu bidahitwamo duhitirwamo n'Imana rero siwa ngo umuvyeyi bamuhitamo aho yaraba iyo ni kosa rinini uravyumva nivyo ndiko ndabivuga kuko nivyo byuzuye hirya no hino donc arazuminga karaba atujya muntu abantu nge muntu arakomeye ujya arazwe mu gihugu ujya afise ibintu mu gihugu uravyumva agashavuga ati ujya yombera umuvyeyi w'impemu ivyo nibibaho ivyo mu buryo bw'impemu ivyo urashobora kwikora muri physique mugabo na bushobozi bifise mu isi y'impemu ko mu isi y'impemu igifise ubushobozi ni kivyawe n'impemu ikivyawe n'umubiri rero mu isi y'impemu hari kuvuka ni harimo guhitamo ico twita ngo uyu n'umuvyeyi wanje ndashaka kwihitiramo umuvyeyi rero naco gituma umuntu yateza kuba kuko ngo umuntu akwe yahisemo arafise uwamufashije ubwa mbere muga akaca mushira ku ruhande agaca bati umuvyeyi wanje w'imwe n'ujya muntu mbona afise bijya nabijya okay ivyo nibibaho nashaka kumuhitamo none kudashaka kumuhitamwo none wo mumenya gute nagira uraraba ati irya shengero bizira kuriya nogenda nkarererwa hajya ujya akambera umuvyeyi thank you umva ubanza kugenda ukaregwa mugabo abo bandi turiko turavuga ni baregwa nabajya uravyo usanga deja ari mwibango bahisemo ari mwibango deja amaze n'igihe ari mwibango bwashavuga ati uburengo mpitemo kana kambera umuvyeyi w'impemu okay ça ne fonctionne pas je nibikora mu isi y'impemu urahitamwo nyene uragenda hamukemera akaku byara muri uko kwizera nico ndiko ndakubwira uhisemwo umuvyeyi bamuhitamo umuvyeyi umuntu yakuvyaye ni muragushize ngaho alors umuvyeyi donc nimba ari umuntu yakushize ngaho ndabise ngo tutakuvuze ko ari kantu k'impemu alors mukuregwa rero navyumva mukuregwa umuntu ashaka guhitamo umurezi ngana ashaka guhitamo umuvyeyi umurezi urashaka kumuhitamo umuntu akurera uravyumva mugana ushaka guhitamo umuntu akuvyara kuko dabo maze kuvuka uburiho uravyumva muga kuregwa urashaka ati ndashaka kwandera ico ifoko tuka difference no vye mpeme bisigura ndakumvise ngira n'abariko baradukurikira baraza kukumva bisigura kubera n'umuvyeyi mu kwizera uramuhitamo
kubera n'ubundi waravutse ego urahari urahari waravutse mu buryo ego rero ugufasha mu kwizera aha urasha muhitamo wubaka ibyizerwa kana sesa uwo umuvyeyi mu kwizera none umuvyeyi mu kwizera baramuhindura okay nimba ushe kumuhitamo urasha no kumuhindura kuko umva ni wowe uhitamo ati urasha kwandi urandera urabyumva ukashira ko ivyizerwa petete vyizerwa guha petete urasha ko birananyuranye n'ici vyanditse bivuga urafise droit yo guhindura ego kuko no muri usome Actes des Apôtres harabigisha bavuye ku ntumwa zimwe baja kuri Paulo nuko batahura ko ari ibintu Paulo yashaka kubaha kuko ni naco cyonyene ki permeta cyo tuma umuntu ashaka guhindura ishengero umuntu ashaka guhindura aho akoranira ngo kubera hari ma conflit hari ngorane no umuntu ateza guhindura aho akoranira kubera ahuye n'undi muntu amufasha ibirenge byo yahora afashiriza muri ico kibanza asimo urusha guhindura ego ikiganiro cyacu gisa nikirangiye sinzi ko hari ijambo bwira bariko badukurikirana umunota hama tubasetse murakoze cyane na amajambo menshi mfise nibira ko menshi nanye twavuze ngabo ikintu nagomba kubabwira bariko badukurikirana no kugira inyota yo kwiga hanyuma ikigira kabino babwira nugutahura neza yuko hari umugambi w'Imana kuzima bwabo yuko batocika abantu babaja bukujakarira abantu ngabo bateza kwa baja b'Imana cyangwa abaja bukuri unateza kumva ko igende za kujakarira ukuri donc umuntu kanaka turi kumwe na kubera numva hari kintu ariko arafasha ubuzima bwanje abantu benshi bari mu bibanza bitandukanye atari ko bariko barafashwa gukura mu buryo bw'impemu mugabo kubera utuntu kanaka petetere bemererwa babafasha mu by'ubuzima ngo umuntu akemera gucika umuja w'umuntu aho gucika umuja wa Kristo rero nico je nimvira ko nashaka kwabwira bagira inyota ushaka kumenya kuko Imana Bibiri ivuga neza ngo ahirwa afise inyota n'inzara by'ukugororoka abo nibo bazohazwa rero so tout simplement Imana ihaza inyota ya inzara yawe ikamara inyota umuntu ayifise murakoze cyane nkuko mubibona twari kumwe na Pastor Jackson Muhigwe turabashimiye ko murakoze cyane murakoze cyane baze ko nikindi gihe tubatumiye muzotwita tuzobitaba cyane rero ndasavye kuri mwebwe mwese muriko mwadukurikirana mushishikare kugira subscribe kuri Vyuka TV kugira mubandaye muronka ibiganiro byose bizoza biraca ku rubuga rwacu Shalom shalom mwarahezagiwe Vyuka TV